Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Dabahaye mwiriwe nshuti namwe abakunzi ba Radio RPA ikaze n'igwanyu makuru yo kuno wa gatatu igenekezo rya 2026 Myandagaro umwaka wa 2026 ayo nayo akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yaho hari abanyagihugu babiri bo muri komine Bugendana bishwe n'abapolisi. Abanyagihugu muri iyo komine basaba leta ko yobakingira bakareka kubandanya bicwa n'abari bajeje kubakingira. Daniel Gerard Dabirabe arongoye n'amashinga amateka amenyesha ko bitumvikana ingene leta isaba abanyagihugu kugwiza umwimbu mu gitarake muri ngorane y'ikena gifumbiwe mu gihugu yongera ifata ingingo zihutirwa kugira inzoga zikaze ziriko zonona amagara y'abantu zituzwe. Muravyumva muri ano makuru. Haraheze hafi amezi abiri amasitasiyo muri komine Muyinga atagitoro aronka, ivyatumye ibiciro vyo kwiyunguruza biduga. Navyo nyene twabibateguriye. Nariko nca ku masonga mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Reka duhere kuri rino tangazo rya RPA turishikirizwa na Bob Rugurika umuyobozi wa RPA. Ku banywanyi ba RPA kubera ibikorwa bigayitse byo guturira amasoko n'ayandi matungo y'abanyagihugu bibandanya ku murindi uteye ubwoba no mu ntumbero yo guterera kugira ubugizi bwa nabi bukorwa na bamwe mu bategetsi ba leta ya CNDD-FDD buhagarare, iradio RPA yasavye ibicishije mu itangazo ku mbuga zacu abantu batatu bavuganye na RPA kubijanye n'amakuru bafise kwiturirwa ry'amasoko rimaze imyaka riba no mu bibanza bitandukanye. Twasavye abo bantu ko borondera iradio RPA n'umuyobozi wayo ku manimero WhatsApp twatanze. Inimero ya mbere ni guteranya 49 178 191 118 Inimero ya kabiri nayo ni guteranya 32 467 884 874. Izo nizo nimero zibiri bocako. Kubera ko radio RPA rero hari bamwe muri bo mubo bavuganye yabuze ku matelefone, nico gituma twashimye gutanga ubu butumwa. Radio RPA aha twashaka kumenyesha yuko yavuganye n'abantu benshi kuri ico kibazo citurirwa ry'amasoko, kuko haheze imyaka irenga 15 amasoko aturirwa, byakozwe n'abantu benshi, bikorwa mu myaka itandukanye kandi byongera bikorwa no ku masoko atandukanye. Aha rero twashaka guhumuriza abanywanyi bacu ko iki ciyumviro kirimo ubwitonzi bwinshi kandi intumbero nyamukuru n'umutekano wa bamwe mu baduhaye amakuru hamwe no guterera ukuri kugira ubu bubisha bwo guturira amasoko bikorwa na bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD buhagarare. Narimeje kwivuga mu ntangamarara abanyagihugu muri komine Bugendana intara ya Gitega barasaba leta ko yobakingira bakareka kubandanya bicwa n'igipolisi kandi arico co bakingiye. Ni nyuma yaho abanyagihugu babiri bo muri iyo komine biciwe n'abapolisi mwijoro ryo kwa Mungu busha ari kuwa mbere no kuwa kabiri w'iyindwi turimwo. Ni inkuru ya Clovis Niyonzima. Mwijoro ryo kwa Mungu buca ari kuwa mbere niho umunyagihugu wo ku mutumba Gitongo yicwa akubiswa amahiri n'umukuru w'ikirindiro c'abapolisi. Nkuko amasoko yacu bimenyesha, uwo mupolisi yasanze uwo munyagihugu yitwa Bonimana Isaac kabare kitwa Iteka aramukubita kugeza yitavye Imana. Bukeye abategetsi bahashitse basavye ko uwo munyagihugu yoca hambwa, aho ndetse banavuze ko yaragwaye mu mutwe. Ku munsi wa kabiri uyundi munyagihugu yarishwe arashwe n'abapolisi. Mu gatondo ka kare abapolisi bari bazindutse gufata umwe mu banyagihugu basanzwe bari mu manza z'amatongo ku mutumba Gaterama. Abanyagihugu nk'uko isoko ryacu bimenyesha babwiye abapolisi ko Bandora Joseph
batamutwara kuko ariko ararenganywa. Abapolisi baciye barasa mu banyagihugu kugira ngo baronke uko bamutwara. Umusore w'umunyeshure yiga mu mwaka wa 11 yitwa Nshimirimana Desire aca afatwa n'ayo masasu araheza yitaba Imana. Ivyo vyarababaje abo banyagihugu ndetse baca barazibira ibarabara mu kwerekana akababaro kabo. Ivyaje gucureha ari uko bajejwe umutekano mu ntara no muri komine bahishikiye gusukamwo mabisi. Abo banyagihugu bibugendana basaba leta guhagarika ayo mabi bakorerwa nabo bakingiye. Urabona twese ubuye turagiraniwe dukora n'ibyago ntawe dutabara hama bari bagejwe kudukingira ba polisi abandi bo basigaye baturasa niyo batuzuriyande reka turire gukora igihugu wewe afata ingingo ya nyuma akabona kizigenza muri byose ari nyene yodufasha icambere hana abantu bakoze ayo makosa kuko sinibaza ko hari umuntu yatuma akoze ibintu mu rusobanuro ahubwo bareka ko yangendo nyine yo kudahana bituma bose baguma bakora ivyo bishakiye. Clovis Niyonzima urakenuye. Muyavuga muri politike naho umugambwe CNDD-FDD ubandanya kwerekana ko abatawurimwo canke abatawushigikiye bose arabo kwicwa. Iryo vangura ryagaragariye mu mvugo isa n'ifobetse gato aho Reverien Ndikuriyo aramutse uwo mugambwe uri ku butegetsi yanavuze mbere ko abo bansi b'inkona bazicwa n'intumwa z'inzego zo hejuru. Ido nido na Josiane Muzaneza. Wibaza ko igicumuro kitazoharirwa ahone mwese muca muva ku isi nimba ubucumuye wese yocapaho. Aha umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari kasigurira abamenyesha makuru yari yatumye ko mu kiganiro kirekire cyamaze amasaha arenga 2 abumvisha ko iyo umuntu akosheje igikuru atari kumufunga kuko atamwera hari mbere kugira ngo banabitahure yatanze akarorero k'umuvyeyi n'umwana w'ikigaba. None umwana akoze ikosa ucuvuga ngo genda hakayini guzerere mutuzuka kendo ngaha. None umwana w'icyangazi siwe se yashize ko inguvu gusuzuma muri muhira intanga ijana 99 ziri mu ruhongwe ntuzire kukiruka n'intabimwe no kupfunika ukapfunika irike yasize imigasho uyipfirikira. Ico kintu ni kintu gikomeye cyane cyuko umuntu akoze ikosa bacaca bamuta nkuko umengo ngira ngo yisheje kiriso. Izo mpuwe za kiziye ariko ntizikora hose. Hamwe muho vyagaragaye ko zakoreshejwe ni kuhoza ari umushikiranganje wa mbere General Alengi yo mu Bunyoni. Uyo mutegetsi yatezuriwe inyuma y'imyaka 2 n'igice gusa yaramaze mu buroko aho yari yakatiwe igihano cyo guherayo. Mu byo yagirizwa harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu. Igitangaje ariko nuko General Major Niyombare Godefroid umwe mu bahoze arabagumya banga bakomeye cyane imbere yo kuvuma agashambara muri 2015 aho kumushira nawe hamwe n'izo ntama zazimiye ubona ko yagirijwe gusa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Reverien Ndikuriyo yavuze ahubwo ko bazomwiruka ko mpaka kandi ko nahazoba yarapfuye amagufa yiwe bazoyazura mu ntumbero yo kumucira urubanza kwiriye. Hajya abanyumbare tuzobarondera gusa bapfuye bajya bari kuri liste ironderwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimba turashaka kuzisaba zitahe badishira urubanza kuko twe twavuze nuguhebuza nugucuza abantu cyo gituma nimba zoba ziyubazi hanze ubutegetsi burahinduka baduhizo mbazo zitahane zishikire mahakamani nisanduko amagufu nagushimye. Uretse abagumya banga bafatwa nk'abataye umurongo n'abatavuga rumwe na leta canke abo bose bashaka guhindura intwari hari ubu nabo nyene ntibasigaye inyuma. Muri abo uzohirahira gahonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi ntazomara na kabiri. Aha yaranatomoye abazobagandagura baribo abo nabo yabise imbwa za Rurebeya. Iryo zina naryo rikaba ryari igimbwa y'umwami Mwezi Gisabo. Kugira urwani ntambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ubwiye atagituma imbwa zose zakwirukaka. Rurebeya zimwe bavuga ati Rurebeya fata ngaha zirondeza ibintu bidapanze bose barabizi baje bose baguma biruka za Canada baje bose baguma biruka Iburaya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira kivuga tuti cyabukarusize tukonjegezero. Iryo jambo yavuze nta guhuguza na kumwe kwarimwo kuko riza yaratanguye gushirwa mu ngiro. Akarero kamwe ka hafi twotanga naka Emile Savyimana umunywanyi w'umuharire dutabara uri mu gihugu ca Kongo. Igihugu Reverien yagarutse ku cane muri iryo jambo. Umuhisi Emile Savyimana akaba yagandaguwe n'abakozi b'ugwego rw'iperereza muri uku kwezi kwa 8 turimwo inyuma y'imyaka yaba 2 yaramaze afungiwe mu gasho k'ubwo gwego rukukira
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tumushimire na mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Nta muntu n'umwe yarakwiye gutotezwa azira urwikekwe rw'uburozi kuko icyo cyaha atanahama cyanditse mu mategeko y'igihugu. Ivyo bikaba byashikirijwe n'urongoye ishirahamwe Kavibe. Inyuma yaho hari umwe mu barongoye ishengero ry'ababatista niyo nkuru Methode ari kumwe n'imbonerakure bamaze igihe batoteza abanyagihugu muri zone bisha komine Muhanga intara Butanyerera babagiriza uburozi. Umushingwamanza Felix niyo nkuru asaba ko abamufashije bo mu nzego zo hasi bohanwa hisunzwe amategeko. Kurikire umushingwamanza Felix niyo nkuru arongoye Kavibe. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira ukwemera kwiwe no gusenga uko abishaka, ariko rero ubwo burenganzira ntibumuha ububasha bwo gukoresha ukwemera kwiwe kugira ngo ahungabanye agateka k'uwundi muntu. Iyo umuntu yagirijwe uburozi kubera gusa ko umupasitori cyangwa uwundi muntu avuga ko yabonye mwiyerekerwa cyangwa ibindi ko ari umurozi, hanyuma agakurikiranwa, agafatwa, agakubitwa, agaterwa ubwoba cyangwa agasabwa amahera kugira arekugwe, icyo gihe ntituba tukiri kuvuga gusa ivyerekeye ukwemera. Hari ibikorwa bishobora kuba bishoboka mbere bigize ivyaha bitekanijwe n'amategeko. Mu mategeko umuntu ntashobora gufatwa nk'umunyavyaha kubera gusa ivyo wundi muntu amwagiriza. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo gufatwa nk'umwere gushika igihe ikosa ryiwe ryemejwe n'ubutungane bubifitiye ububasha naho nyene kandi hakurikijwe amategeko. Kandi naho umuntu yoba akwekwa k'icaha, nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kumukubita, kumutoteza, kumufungira ubusa bidakaza kwirikije amategeko n'ibindi. Ikindi kibazo gikomeye n'uruhara rw'abajejwe intwaro. Nimba hari abategetsi bo hasi bafasha gufata cyangwa gukubita umuntu kubera gusa ko yagirijwe uburozi canke data wangizo mbonera kure, ico ni kibazo gikomeye cyane. Abajeje intwaro bari bafite igikorwa cyo gukingira abanyagihugu, so gushingira ingingo ku vyiyumviro canke ibirego bitanzwe n'ubicanke uriya. Ikintu cyose kitakwirikije amategeko ni cyategerezwa gukorwa n'umuyobozi. Ivyo bikorwa kandi bishobora guteza ingaruka mbi cyane mu kibano. Umuntu yagirijwe uburozi ashobora gucibwa mu kibano, gutotezwa, gutandukanywa n'umuryango wiwe, gutakaza amatungo yiwe, ikacanke mbere akagira ubwoba bw'uko ubuzima bwiwe buri mu kaga. Ivyo birashobora gutuma haba umwuka w'ubwoba, urwanko no kutizerana mbere hagati y'abanyagihugu. Nico gituma byarabaye bikwiye gukorwa amatohoza adakumire umuntu n'umwe, kandi abakoze ivyaha bagahanwa hakurikijwe amategeko batitaye ku kibanza bafise, ku madini canke mu migambwe yabo ya politike. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu arabandaniriza mu yavugwa mu vy'intwaro. Inama nshingamateka y'u Burundi isaba leta gutorera umuturama ikibazo c'ikena gifumbire kimaze igihe kirekire cibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka yabishikije kuri wa 25 Myandagaro umwaka wa 2026 mu gihe abashingamateka batowe mu ntara za Bujumbura, Butanyerera na Gitega bariko bashikiriza icegeranyo c'ingorane zihanze abanyagihugu babashikirije mu gihe bari mu karuhuko. Daniel Gerard Ndabirabe akaba yavuze ko bitumvikana ingene leta isaba abanyagihugu kugwiza umwimbu mu gihe itarakemura ingorane y'ikena gifumbire mu gihugu. Kurikira umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerard Ndabirabe. Twumvise ikibazo c'umwavu wa fomi so bwa mbere kivuzwe, kandi naho nyene abantu basaba yuko cane abantu bafise amabon dongo batanze umugabo bakaba tararonka umwavu, kwabo bantu boronswa umwavu wabo bwa mbere na mbere. Turiko turasaba abantu ngo bagwize umwimbu, ariko hageze ko umwavu uboneka wa fomi kandi ku bantu batanze amahera yabo, atari kuvuga ngo nibashashe, abatanze amahera yabo, ico kibazo kubera iki kidahera? Abenegihugu batanze amahera yabo nibaronswa uwo mwavu. Aba bantu bafise amabon dongo batanze umugabo bakaba tararonka umwavu, kwabo bantu
boroswa umwavu wabo bwa mbere na mbere. Ariko dusabe muri leta iki kibazo gitora inyishu, ntibizokwamuko nukuri ntibizokwama hano twaba tuvuga ngo abene gihugu batanze amahera yabo yo kugura umwavu bahabwa de bon, ariko uno munsi bakata mwavu bararonka. Oya pe, muri leta ikibura niki? Ingufu barazifise. Iyo tuvuze leta, haba muri administration centrale, mu bushikiranganji, haba mu ntara, haba muri komine, bayihe ingufu zikwiye kugira ngo iki kibazo kive mu nzira. Ikindi umukuru n'amashinga amateka asaba leta no gufata ingingo zihutirwa kugira inzoga zikaze kandi zitemewe n'amategeko ziriko zonona amagara y'abantu zituzwe. N'ubu nyene kurikira Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inamashinga amateka y'u Burundi. Toka guteko abene gihe ariko barasinzirana n'ibiyoga, twebwe nyene turiko turakora, naho twovuga yuko leta ngo hari amahera ngo yinjira, amahera naho yo kwinjira abantu bariko barahwera nta kamaro. Ayo mahera tuzoza tuyambaza iki? Iyo ndongozi wobona yuko abana bacu, abana banyu bariko baricwa n'ivyo biyoga, hanyuma tukabandanya turaba hirya abene gihugu bakoma induru, namwe camumva ako kababaro. None turiko turakora iki? Umuntu avuge ngo ushaka umunyahinguriro ngo uriko urakora ivyo biyoga bidapanze, ukaza kwitwaza ngo wewe, kandi ivyo bakavuga ngo ntibiri exonere. Ndabona ukuba kw'igihugu kiriko kirahomba amahera, gihomba n'abantu, none akamaro n'agaki? Nk'abatowe n'abene gihugu turiko turakora iki? Ubu abarongozi batandukanye, haba muri administration centrale, haba mu ntara, haba bashaka ngo bigende gute? Twumvise bavuga ngo hariho ngo barongozi bamwe bagiye barabwira mu ntara hariya mu mwakwaki banza mureke kumbere kwa kugira ngo bitunganye. Tubasabe izo ndongozi, tudusabe no musi kuri aka kamo k'abene gihugu, tubasabe izo ndongozi zihaguruke zitora umuti bitareza vuba cyane, bahaguruke icyo kibazo cy'ibyo biyoga biriko birica bene gihugu. Tukiri muri ico gisata nyene, abanyagihugu barasabwa gukorera hamwe n'abajeje intwaro n'umutekano mu kwerekana ahantu hose hakorera inganda zihingura ibinyobwa bitemewe n'amategeko kugira hafatwe ingingo zibereye. Ivyo vyaraye bishikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiranganji Hassan Kibeya. Mu byo jejwe harimwo amahinguriro n'ubudandaji. Uwo mushikiranganji yari yakoranye urugendo na mugenzi we. Mu byo jejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu mu makomine ya Nyanza na Makamba mu ntara ya Burunga. Yaranatomoye ko inganda zizibonekeza ko zirenga ku mategeko zizoca zugagwa. Dukurikire umushikiranganji Hassan Kibeya. Yifuje kumenyesha bene gihugu bose ko aho hose babona yuko hari inganda zitemewe n'amategeko ko bushishikiriza abajeje intwaro na cyane n'inzego z'umutekano, haba mpimirije cyane abajejwe intwaro, abaserukira abene gihugu, inzego z'umutekano ko bohaguruka bose hamwe, hanyuma turabe neza aho hose ivyo binyobwa biriko birakorerwa, tuherekane hanyuma ingingo zifatwe. Kuri abo onye rero byagaragaye yuko bahingura bidakurikije amategeko, ubwa mbere na mbere turugara izo nganda kandi n'ubutungane bugakora kuko cyatubakurikirana. Cya kabiri nuko ubu onye turiko turatunganya amategeko azoyerekana neza ukungene izo nzoga zizohingurwa, ibikenewe neza, hanyuma n'ingingo zifatwa iyo barengeye amategeko n'ingene bamuhana. Nari nabiciye ku masonga, ikena ry'igitoro rirabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza, amastasyo yaho amaze hafi amezi 2 atagitoro aronka. Abanyagihugu muri iyo komine bakaba bavuga ko ibijanye no kuyunguruza bisigaye bigoye cyane kuko ibiciro biduga buri munsi. Mugenzi wacu Elvis niyo ngungere arabitubwira nido. Ucitara mu stasyo y'igitoro muri iyo komine ya Muyinga usanga menshi apfukishije amahema, kandi biboneka ko n'inkungugu yamaze kuba nyinshi, ikimenyetso cy'uko haize igihe kinini adakora. Abanyagihugu muri iyo komine bavuga ko bisigaye bigoye kwibuka igihe baheruka kubona igitoro kuri ayo mastasyo.
giheruka igitoro ari muyindi ariko ubu ntaromenye nari ukwezi romenye ndetse munsi y'amezi atatu canke abiri kiba muri ico rero tukabona muri gurupe ahantu hasi itangazo rivuga yuko ukwezi kumwe ariko kuzera nta nima tubonye burya kuva gutangwa nta nima rirakoresha mu ntuzeye mahomba ugize urubanza tukazakwigera n'amaguru ingaruka z'iryo bura ry'igitoro rero zikaba ziguma zibumurengera na cane cane mu bijanye no kwiyunguruza kuko ibiciro umwe wese yishingira ivyo ashatse ahashoboka ubu bahagendesha amaguru nk'uko bibandanya kuvugwa n'uyu munyagihugu waho uva imuyinga uji Bujumbura ugiye sanse muyinga avuga ko sansimire ariko kw'itike nabishirako haka agasima kiragira ngo kwiriya mpapuro zabo batanga bagendagenda n'abashira ku maja mpasa ku maja niho bayashira n'iki batinya ariko tandukanye uvayo naho uvayo Bujumbura do ashasha ko bitanga n'abajansi ajya azirareko ikivyisho no buduga butobo sabwo gise kuva muyinga uji Gitega uwa kubirigo muri transfer kandi ko byaharakanye rero hoja haramaze nsenke gutongwine Ngozi cyane mirongo itatu Ngozi ubwa cyane senyi Ngozi wenda ukazabyijaho na senga ntibatanga igitoro muri iyo komine ya Muyinga ni kuri magendo gusa aho igicupa ca kinju kigeze ku 200,000 abanyagihugu b'Imuyinga basaba leta ko yokora ibishoboka byose igitoro kikaboneka kuko n'ibindi vyankenerwa bishobora kuguma biduga ibiciro bivuye kw'iryo bura ry'igitoro tuvi Muyinga dusimbire ku mugwa mukuru wa politike ikena ry'amazi meza ribandanya kwibonekeza mu gisagara ca Gitega komine Gitega rirateye umutima uhagaze abanyagihugu muri ico gisagara kuko bashobora kumara iminsi myinshi bataronkejwe amazi ya Regidezo ingaruka z'iryo kena ry'amazi zikaba zimaze kwibonekeza nko kutagira isuku rikwiye ku mubiri no mu mazu umuntu abamwo inkuru ya Innocent Valentin Singira nkabo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Gitega baganiriye na Radio RPA bavuga ko kubona amazi y'ishirahamwe Regidezo muri ico gisagara ko ari nk'igitangaza umwe mu abo banyagihugu avuga ko iyo amazi abonetse kwaboneka mu makaritiye amwamwe ayandi makaritiye ugasanga arakubise indwi canke irenga atanima ry'amazi babonye mu mabombo yabo uyu munyagihugu aratubwira ingaruka mbi zo kutaronka ayo mazi haca hagwira imyanda myinshi usanga ingo nyinshi abantu badashobora kugura amasuka akwiye koza ivyombo abantu kugira isuku ku mubiri kumesura impuzu bambara tukaba tuzi yuko amazi ari ingirakamaro mu muryango amazi bisanzwe nta buzima ubu rero kubera ubwo bukene bw'amazi meza ibido imwe y'ilitiro 200 igurwa amafaranga 1,000 urumva ko ufise umuryango munini uca ukoresha amafaranga menshi nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu ubu ibido amaze kuyivoma usanga ari nk'amafaranga 1,000 ku ibido imwe utayifizerera zerite ni ukuvuga nk'umuryango ushobora gusanga ukoresha ibido zirenga 5 ukoresha 5,000 mu kwezi ushobora amafaranga 1,500 ucakumva ko ari ikintu kitoroshe abanyagihugu rero bakaba bata agashavu kw'ishirahamwe Regidezo mu gihe batigeze bahagarika kubarihisha uruganda rwa Radio RPA rwarondeye abo mw'ishirahamwe Regidezo mu ntara Gitega kugira tubabaze iyo myidogo y'abo banyagihugu ariko ntiturashobora kubaronka iyi nuko murakurikirana ni Radio RPA inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice ca nyuma c'ano makuru RPA uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kw'isoko uno munsi tuza kugaruka hanini kuri bikuru vyaranze umwaka w'ishuri urangiye mu mashuri y'intango n'ayisumbuye aho bigaragara ko buri mwaka akanovera k'indero kagenda karatakara abakurikiranira hafi igisata c'indero bakabona ko igihe cose umwarimu atarahabwa agaciro ataho ico gisata kiriko kiraja kw'isoko mwagiteguriwe na Desire Hatungimana kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro kw'isoko mugira mushikirizwe na Jewe Desire Hatungimana mu kiganiro c'uno munsi turabira hamwe ibibazo bihanze igisata c'indero mu Burundi bituma kanovera gatakara ku mwaka utashe bimwe muri ivyo no kubura abarimu bakwiye kandi babinonosoye ibikoresho mfashanyigisho bidakwiye agashahara k'intica ntikize n'ibindi ivyo bituma inyigisho zidatangwa uko bikwiriye ubumenyi ku bana b'u Burundi bukagabanuka cane nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro kw'isoko umwaka w'ishuri w'2025 ushiri 2026 uheze waranzwe n'umwimbu udashemeye mu gisata c'indero mu Burundi leta
naho yagerageje gufasha muri bimwe ingorane nyinshi zabandanije zihanga ico gisata c'indero haba ku kanovera k'inyigisho hamwe n'uburyo abana n'abigisha bigamwo. Tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Kuva umwaka w'ishuri uheze ukiri mu ntango, ibibazo bijanye n'ubukene bw'abarimu, ibirasi n'intebe abana bicarako hamwe n'ibikoresho vy'ishure nivyo vyari bihanze igisata c'indero. Abarimu bakenewe bagumye ari bake cane mu bahabwa akazi. Mu barenga 10,000 bari bakenewe, abagera ku 2,300 nibo bahawe akazi mu ntango z'umwaka uheze. Mu mashuri amwamwe umwigisha umwe akaba yigisha abanyeshuri bagera ku 100, bica bitera ikibazo kinini kubigisha babakurikirana kubera ubwo buryo bigamwo. Ukugenda kw'abarimu baba baja mu zabukuru, abaheba akazi canke abaja mu bundi buzi navyo vyarateye ingorane mu mashuri amwamwe. Muri zero umwaka wa 2026 amasendika y'abarimu yarerekanye ugucerwa mu gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu nama rukokoma y'indero y'umwaka wa 2022. Basaba ko hoba inama ku rwego rw'igihugu kugira higwe impinduka zishoboka muri ico gisata no gusubira guha agaciro umwarimu. Umwaka w'ishure uheze waranzwe kandi n'ikibazo c'abanyeshuri baheba amashure baharugwa mu bihumbi mu gihugu cose. Ubukene mu miryango n'abana batwara inda batifuje biri mu bituma abana baheba amashuri. Ibibazo vy'ibikoresho navyo nyene biri mu vyahanze igisata c'indero. Naho leta yatanguje isekeza yise zero enfant mal assis, nukuvuga ahata mwana numwe azosubira kwicara nabi, amashuri yabandanije afise ibibazo vy'intebe n'ubwinshi bw'abanyeshure. Mu cigwa cakozwe muri ntwarante umwaka wa 2026 carerekanye ko ibijanye n'abanyeshure basangira intebe ari benshi bitari hafi guhera mu gisata c'indero. Muri kino gihe kugira bimwe mu bibazo bishobore gutorerwa umuti, leta yemeye guha akazi abarimu bashika 5,000, kubaka ibindi birasi vy'amashure no gutanga izindi ntebe. Izo ngingo zishobora kuzana akarusho ariko bikazosuzumirwa ku rubuga muri uyu mwaka w'ishuri ugiye gutangura. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Nta cizere kinini gihari kwibibi vyaranze igisata c'indero bikosogwa muri uyu mwaka mushasha w'ishuri bucutangura, bivugwa na Elari Nibizi akurikiranira hafi igisata c'indero mu gihe bucatangura umwaka mushasha w'amashuri, ariko abarimu bakaba babona ko atakiriko kirakorwa kugira abana ntibasubire kwiga bicaye hasi, ntibasubire kandi kwiga abana b'umurengera mu mashuri. Elari Nibizi akabona ko ico cizere kiri hasi cyane kuko naho bahari ibiriko birakorwa igihe kigiye cyane kugira amashuri atangure hari bimaze guhinduka. Muri iki gihe rero umwaka w'ishure ugira utangure, muri kino gihe tuba twiteze yuko umwaka w'ishure utangura ingorane zose zatanguye zahejeje umwaka zitakihari. Tuba twiteze yuko ata munyeshure uzobura ishure. Kubura ishure jewe simvuga ngo yabuze ishure yinjiramwo. Kubura ishure ni ukubura igitabo c'ishure. Kubura ishure ni ukushika mu ishure ukabura aho wicara, ukabura intebe wicarako. Ni ukushika mu ishure ukabura umwigisha, ukabura igitabo. Ivyo rero mu ntango z'umwaka ntiturashobora kuronka ivyankenerwa bituma dushobora kurimbura aho leta y'u Burundi igejeje kubitunganya. Ariko amatwi adusumira abo tukorana baraba hirya no hino baratubwira yuko atagakatira ku vyerekeye ivyo kwagura amashuri, kuko ni kuraba abanyeshuri banditswe umwaka uheze nibo banditswe uno mwaka, ko bavuga bati ntihagire umwana azobura ishuri. Umva areka kubura ku rutonde rw'abanyeshuri, mugabo mw'ishure aba hari atahari. Ubu rero abigisha batubwira bati tubona abanyeshuri baguma bandikwa ariko ntitubona amashure yongerejwe kuri amwe yahahora. Aho uca wumva ko ikibazo c'amashure kitariko kiratorerwa inyishu. Ica kabiri bati twebwe amashuri yarahari umwaka uheze, yarabuze imyango, yarabuze amadirisha, yarabuze n'igisenge, ivyo ntitubona yuko bariko baravyongerako. Abandi bati twebwe ntitubona aho intebe nshasha ziriko ziraza. Bati kumbure biteze yuko mu ndwiza mu ntango z'ukwezi zishobora kuza. Bati reka tubigumize mu kwizera. Bati mugabo nta ntebe nshasha tubona ziriko ziraza. Amashuri atagira intebe nta ntebe babona ko ziriko ziraza. Ibitabo urabona harabwiyemwo amaprograme menshi yo guhindura programe. Bati twebwe nta bintu bishasha turiko turabona. Bati reka tubigumane mu kwizera turabe mu ntango z'ukwezi yuko hariho ibizoza vyerekana yuko bariko barategura
bariko barugururira amashure ati twibaze yuko vyoba bibitswe ahantu urumva rero ivyabaye umwaka uheze hariho dufise amahirwe make yuko bihinduka uno mwaka kiretse bije bicerewe ivyabaye umwaka uheze mu bisanzwe bisaba amafaranga ayo mafaranga nimba atari yanditswe mu kigega ca leta mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha mwumva biziheza bikazotera imbere gute Elali Nibizi asaba abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abana kuko kwigisha abana bari muri ubwo buzima bisa no guhonyanga agateka kabo mu gihe abana bo bategetsi bo usanga biga amashuri meza adahura n'ivyo bibazo n'ubunyene dutega amatwi Elali Nibizi umushikiranganje n'abo bantu bo muri leta y'u Burundi bafata ingingo turabasavye biyumvire ko iryo shuri umwana wari wese yigamwo yoshobora kwigamwo umwana wiwe hama yihe ivyankenerwa bikenewe kugira ngo umwana yige akurikire ivyigwa neza n'umwigisha yigishe nk'umurezi nyene ashobore kuregura umwana uwo ari we wese amushikira amubona amubaza yamwicaritse mu kibanza ciza kugira nawe umwaka ni wahera hageze ko batanga ikibazo ku bana bose biga mu buryo bumwe ni kuri ako kamo ka Elali Nibizi asaba leta ko n'abana b'abanyarucari bari bakwiye kwiga bisanzuye kugira ubumenyi bwabo nabo bwisununure dusozereye ko kino kiganiro nkabashimiye mwebwe mwese mwafasha akanya kanyu ko kudutega amatwi isango rindi ni kwa gatatu w'indwiza mugira amahoro iwanyu cyari ikiganiro kw'isoko arakoze na Desire Hatungimana kwico kiganiro ahejeje kudushikiriza nino ngaha nshire sozera no makuru yo kuri 2026 Myandagaro mwakoze kudutega yompi bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke Dinye Karondo nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha